Amen. Yesu nashimwe, nashimwe kandi nimukomere amashyi Imana yacu. Hama jewe mpagurutse nshimira Imana ku byiza yangiriye mw'iyondo. Je nari maze ikiringo c'amezi 5 nja kwa muganga ntibantore ingwara, bakambara ati nta ngwara ukira. Hama rero guhera ku wa mbere nzinduka muri burakeye, maze kuzinduka muri burakeye nkamira ibinini nkaca ndemba. Nje ngaha mu mashengesho pasiteri canke mwarimu akavuga ati tugomba dusengera abagwayi, asha nkaca ndemba gusumvya bikaduza imisonga. Mugabo ndashimira Imana ubu nakize. Yesu nashimwe. Nanje ndashimira Imana nongera nshimira n'umukozi w'Imana pasiteri wa hano yansengeye. Jewe nari mfise ikibazo maranye imisi ikibazo cyo kuribwa mu mugongo, nkaribwa cyane nkaca ngira izindi ngorane, ndamara imisi bingora gushika hano. Mu bwa mbere naje ndabimubwira aransengera, numva ndatoye mitende. Hanyuma nshike muhira ntanshikira mu kibazo, burya renshikiye mu kibazo njandagira umubabaro cyane. Muganja ndishimira ijambo ry'Imana bari batubwiye ngaha, njanguma nizigiye nizera. Burya rero njanguma ndibwa mu mugongo cyane, ntandagira ikibazo biranka konza. Burya rero ndagenda kwa muganga, ngiye kwa muganga nta cyapuyemo. Ndashika muhira, uwo muhira cyambwira ngo none ngo wewe ngo iyo ngwara ngo ntiwoge ngo tugende kwa dokoteri ngo uze kwipimisha. Ndamubwira toya ati jewe ndarindiriye ati nzisubirira ahantu nari nagiye gusenga ati kubera ati pasiteri wa tinukura arasengera abantu bagakira tinoyumva ko notambuka nkashikayo ati no kwigira. Burya narindiriye ndarindira ndagwariye ingazi 2. Burya rero kuwa gatatu niho natora mitende, njamvuga ati kubera batangura hakeye kuwa kane nanje mva kure ati reka tuzogenda kuwa gatandatu hari wundi mugenzi umwe turi kumwe. Burya rero ejo nja ndagwara gose nongera ndaribwa mu mugongo, ndagwara mu maguru sinaraye nsinziriye. Burya rero navuga ati nawe ugenda uko bigenda kose je ndagenda numagenda ndakukumba. Burya numva nyamukobwa arampitanye duca turaza, ndamubwira ati mugabo numva ndemvye sinzi ko nshikayo mu kuguru rukavuna ibisonga mu mugongo nkagirana. Ubu rero ndashimira Imana kuva nshika ngaha je n'ukuri nakize, nta kintu na kimwe numva, ahubwo dukomera amashyi Imana. Aho nshikira muhira baraheba batangare. Yesu nashimwe.